Mwaramutse Yezu. Ego ni jewe ngarutse kandi ariko kuri iyi nshuro sinterefonye kugira ndonke imbabazi z'ibicumuro vyanje, ariko nterefonye kugira mvugane na mama, kandi ndazi yuko ari hiyo kumwe nawe. Nimba hariyo telefone mw'ijoro, Yesu gira rero nshishirizemwo, umpe ayandi mahirwe yo kumubwira ko ndamukunda. Reka numve ijwi ryiwe kandi risosa iyindi ncuro imwe, kubera nshaka amenye ukuntu ndamwiyumvira. Nimba hariho telefone mw'ijoro, shira mama wanje ku murongo. Ibi bintu byose nategereza kuba narabimubwiye igihe nari ngifise amahirwe, ariko umunsi umwe Rugira yaraje amutora atanteguje hakiri kare. None rero ndafukamye nsaba munyongera amahirwe ya nyuma. Nimba hariho telefone mw'ijoro, reka mama avugane nanje. Yego nongera amahirwe ya nyuma yo kumubwira ko ndamukunda. Reka numve kandi ijwi ryiwe risosa iyindi ncuro, kubera nshaka amenye ukuntu ndamwiyumvira. Nimba hariho telefone mw'ijoro, shira mama wanje ku murongo. Yego nimba hariho telefone mw'ijoro, shira mama wanje ku murongo. Umuririmbyi aririmba avuga ati nimba hariho telefone mw'ijoro, impa mama wanje tuvugane, ndamubwira ukuntu ndamukunda. Nsubire numve ijwi ryiwe risosa. Araregreta avuga ati ivyo nari mfise umwanya wo kubimubwira igihe twari tukiri kumwe, atariko Rugira yaraje amutora atanteguje.